inzego z'ishirahamwe ni izi zikurikira. Hariho ikoraniro kaminuza rwo rwego rwa mbere, hakabaho komite nshingwabikorwa ariyo komite executive nirwo rwego rwa kabiri, hakabaho komite de surveillance y'abagabo mu rwego rugira gatatu rujejwe gukenguza ibikorwa kabwita mu gifaransa urwego nkenguza bikorwa, hakabaho urwego rw'intara arongoye intara, kwaho urwego rw'amakomine n'urwego rwo muri zone. Ishirahamwe muri kazoza twifuza yuko inzego zogarukira ngaho tubasirukira ishirahamwe kugira ngo byorohere urongoye ishirahamwe kumenya makuru yo mu gisuru ibirometero 50 bwe hajya mu Gasanda acabaza uri hariya akashumubwira ati imeze nuko rero izo ni inzego. Akaca haja ikigabane ca kabiri ikoraniro kaminuza turimwo ingende itunganywa ikoraniro kaminuza n'abarijamwo. Ubwa mbere na mbere n'abarigize ikoraniro kaminuza ni urwego rukuru rw'ishirahamwe rigizwe n'abanywanyi bose b'ishirahamwe, urumva n'indongozi aho kirumvikana, abo nibo bagize ikoraniro kaminuza nk'uko bitekanijwe n'ingingo ya 19 ya stati y'ishirahamwe. Kuko ishirahamwe rifite stati yavise na ordonnance ministérielle yemerewe n'ubushikiranganji gukora ku mugaragaro gusaba uruhusha yaramaze kwemera. Ngaha hasigaye règlement d'ordre intérieur nayo n'amategeko yisunga stati. Intumbero z'inama kaminuza ikoraniro kaminuza n'uguhindura, bashobora kumushaka guhindura cyangwa guhinyanyura amategeko, bashobora kugira ati duhindura ibi kuko amategeko ajana n'igihe, hanyuma kugira amatora cyangwa kubogoza komite nshingwabikorwa na komite nkenguzabikorwa. Urumva komite nshingwabikorwa na komite nkenguzabikorwa bakugwaho n'ikoraniro kaminuza biciye mu matora. Ayo n'amategeko usanga ari mashirahamwe yose n'abimwe ngo ni bya APEAV, kwemeza uburyo bukenewe n'amakomite, kwemeza uburyo bukenewe. Harashobora gushika ugasanga harabaye nk'umugambi kanaka usaba uburyo kanaka burya biremezwa, uburyo buzokoreshwa buremezwa mu ikoraniro kaminuza. Kandi nova kubijanye mu ikoraniro kaminuza yuko ukubona ikoraniro kaminuza riba ku rwego rw'igihugu rirabaho no ku rwego rw'intara, bajyanywanyi bose bari mu ntara barakorana nabo bakagira ikoraniro kaminuza. Uko biri ku rwego rw'igihugu usanga ariko bitunganywa no ku rwego rw'intara. Kandi ikoraniro kaminuza rirabaho mu kwiga inyifato y'abanywanyi. Ari umunywanyi ashobora kwigenza nabi muri ico gihe kugira ngo ntihaba akarenganyo cyo bizana mu nama ya bose ikoraniro kaminuza, hanyuma ikoraniro kaminuza rikafata ingingo. Kwiga inyifato y'abanywanyi bashasha bagomba kwinjira mu ishirahamwe. Iyo hariho abanywanyi bashasha bashaka kwinjira mu ishirahamwe biraca mu ikoraniro ry'intara cyangwa ibikoraniro ry'ikomine, mugabo ikoraniro mukabije hirya no hino. Uga ntimumbaza ati none watanguye kwinjira ikoraniro ryabereye gusambura ishirahamwe no kwemeza aboshobora kwegukana amatungo y'ishirahamwe. Ishirahamwe birashika iyo byananiranye yuko irobogwa ukishirahamwe yoba n'amafaranga. Bino bintu tubihagaye. Ikoraniro kaminuza rirakorana hanyuma mukabishikiriza ikoraniro rikabyemeza ati ishirahamwe gushikuno munsi irahagaze. Mugabo amatungo yanyu muco muyashikiriza nk'umuyagabanga, muyashikiriza irindi shirahamwe rikora ibyo bintu. Iyo muco mushikira ati bandanye twebwe byanse. Uko niko bisanzwe biri ku mashirahamwe yose kandi n'itegeko ry'igihugu. Kubijanye n'inama, ikoraniro kaminuza risanzwe rikorana kabiri mu mwaka
canke igihe cyose bikenewe mu ikoraniro ridasanzwe. Urumva ikoraniro kaminuza riba kabiri mu mwaka nko mu kwezi kwa gatandatu, kwezi kwa 12. Gapera ikoraniro kaminuza rikwara uburyo bwinshi rirashobora kuba rimwe mu mwaka. Mugabo ni ngombwa ribeho kuko harabaho icegeranyo gitangwa n'umushikiranganje ikoraniro kaminuza. Barongoye ishirahamwe mu ntara mu bimeye yuko hazogera igihe babaza ati zane icegeranyo cy'ikoraniro ryanyu ryo mu mwaka. Nko mu Ruyigi nabonye ibyo mu bamwe barabyoroshe. Zane icegeranyo biraba. Canke akaba ikintu gishasha gishitse bukwe na bukwe. Ati bisaba yuko habaho ikoraniro kaminuza mushaka guhindura nk'inzego cyangwa afatira mu nzego. President ntaho hari umushiraho uko ni ngo bikoraniro riba ridasanzwe. Mu gikoraniro risanzwe byari kuba mu kwa gatandatu. Usanga mu kwindwa mugize irindi koraniro kubera bishitse nicyo gituma iteganije uko irisanzwe rikaba mu mwaka hanyuma ridasanzwe n'igihe cyose bikenewe. Ibyigwa mu ikoraniro kaminuza bishingwa na komite nshingwabikorwa. Komite nshingwabikorwa niyo yiga point d'ordre du jour tuzokwiga ibi n'ibi bikoraniro kaminuza. Sigura abanyacyubahiro nk'aba n'ibintu bidasanzwe. Rero hamwe n'ibyo ni muri demokarasi ni byiza yuko ufise ikibazo muri byose ngira mwagiye murandika, nabonye ababaye abahinzi bagenda barandika, mubaze mu mwanya muto. Numvise ingene mwadusiguriye ku byerekeye uturusho cyangwa abafata ingene baronka ingurane. Ku byerekeye ingene baronka ingurane mwatubwiye ingene ko bandikira representant legal, hanyuma abo muri komite nshingwabikorwa bakavyiga, hanyuma bakaraba ko bikwiye bakavyemeza. Hanyuma ikibazo canje cerekeye kuturusho. Umva muravuga vyerekeye umunywanyi yubatse kwiwe, umunywanyi asohoye umwana canke iki. Nashaka kubaza ntivyo bari byiza ko mudutomorera ingene uwo munywanyi uwo ingene bigenda kugira ngo aronke aho karusho. Yandikira nde icemeza ko ivyo asaba ari byo ni giki? Ese ko iryo kete yandika yanditsa ku iki? Urumva ni ivyo nashaka kubaza ko mudutomorera muze kugira bitonke muri reglement d'ordre intérieur. Ari umuntu ari tuvuge nk'ubu umunywanyi ndi mu Ruyigi. Mwavuze structure ingene structure imeze, président secrétaire. Est-ce que uwo munywanyi ari mu Ruyigi mu kuronka iyo nkaho karusho canke iyo ngurane azoca muri iyo structure kwa president akaba mu bushika imbere kwa president w'ishirahamwe bizogenda gute? Ni niyo president nashaka ko byo byiza ko niyo bikunda ko byo mu bitomora muri iyo reglement d'ordre intérieur. Toda firma. Aje nitwa Emmanuel Masumbuko, nkaba ndumuvugizi w'ishirahamwe APEAV. Nyakuba Masumbuko, mutubwira tuje kubona mvuye mu nama rukokoma ishirahamwe ryanyu rya APEAV. Mbiyo intama iteguye gute, bigenda gute mu ncamake nkakurikirana televiziyo FTV kugira sho kumenya ukuntu bimeze? Murakoze cyane bamenyesha makuru. Duhejeje gukora ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'ishirahamwe APEAV. Ni ishirahamwe rijeje gufasha imfubyi n'abapfakazi, rijeje gufasha abagendana ubumuga. Ishirahamwe rikorera mu ntara ya Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Ruyigi no mu ntara ya Muyinga twamaze gutaka kuyikoreramwo. Hanyuma rero abo mubona n'abanywanyi baje baturuka muri iyo mihingo twabwiye, bari kumwe rero na komite nshingwabikorwa ariyo bita komite executive, na komite inkenguzo bikorwa ariyo komite de surveillance, hamwe n'abarongoye amashirahamwe muri zo ntara zitandukanye bari kumwe n'abanywanyi babo.
mbe bishitse abanywanyi naho twa mu nama twumvise ko abanywanyi bafasha nk'ubu byoshikanaho mwacagira ahagira isanganya siyo tuyifurije ariko araduga agiye mu nzira mbega ya amategeko aja mu ngiro ari mukiyemeza no munyamutara aja kwa ministre w'umuntu wari hagati n'umutekano. Amategeko aravuze ukuntu asanzwe akora mu bisanzwe amategeko aja mu ngiro yemejwe hanyuma abemeza amategeko n'umukuru w'ishirahamwe itegeko ryamaze kwemezwa n'abanywanyi hanyuma muri ico gihe riraja kwa notaire rimaze kuja kwa notaire mugabo umukuru w'ishirahamwe amaze kuritera ku mukono wanashaka rimaze kwemezwa n'abanywanyi itegeko rica ritangura kuja mu ngiro. Muri iyi nama twarimo twabyakiriye neza kuko yari inama twega kuraba amategeko atugenga kuyumviriza no kuyemeza nk'abanywanyi bemeje dusigaje ko urongeye ishirahamwe kumbura bitwara kwa bijejwe kugira ngo nabo bayatwemereze kugira atangure gukora. Mbe mu mategeko bashoye gushiraho n'irihe tegeko ubona babibagiyemo gushiramo canke iryo uba akanenge watoyemwe mu byo bashizemo? Twumvirije neza kuko yasobanuwe neza turayumva tumva umenga ntacyo twongeraho cyangwa akanenge kuko abayemeje hafi 99 kuko umuntu watayemeje tubona ko bose bayakunze. Ishirahamwe ya APEAV mu ntara ya Gitega ni gifashe neza yakora ibikorwa neza turafasha abantu neza abantu nikora abana turafasha neza gwacu usanga ibintu rero bigenze neza cyane. Ikintu cyambere twakoze twashize mu ngiro kigakora cyane ku bantu arababanyi baho hantu canke arabo twabikoreye mu ncamake ni igikorwa twakoze cyo gutanga amakaye ku bana b'imfuvyi burya anyi abana b'imfuvyi birabagora cyane gwacu usanga arabuze kiniki rero ico gikorwa twakoze cyo kubahereza amakaye n'ikaramu byarahimbaye cyane abantu. Uburyo buva muri bene ishirahamwe nibo ni twege turondera uburyo tukagira amakotisation hama ugaca usanga biragenze neza mugabo hampande y'ivyo hariho umumama yitwa Hakizimana Aline asanzwe akurikiranira hafi ibintu by'ishirahamwe araramwo akantu ko gufasha agafasha hama ibintu bigaca bigenda neza. Murakoze bamenyesha makuru ba FTV jewe nitwa Bangura Ferdinand nkaba nserukiye APEAV mu ntara ya Ruyigi. Mu ntara ya Ruyigi novuga ko imaze gushika nko mu makomine ashika 3 komine Ruyigi ubwa mbere yo nyene iri ku mugwa mukuru komine Gisuru na komine Kinyinya. Amashirahamwe menshi yagiye araca mu ntara ya Ruyigi yaragiye arahenda abantu bagatanga amakotisation abo bantu bagaca bigira. Byarangoye cyane kugira ngo ashobore kuronka n'umunywanyi numwe wa mbere ashobora kwemera kuriha buryo mwumvise busabwa kugira ngo umunywanyi yemezwe n'ishirahamwe. Baca bibaza yuko rero ari babasuma bagarutse ico rero kiraba intambamyi. Hanyuma kandi novuga bari bakirindiriye n'ibikogwa babona birangurwa n'irishirahamwe ko gushika ubu. Novuga yuko tugomba dutangure kuri ico gikorwa mwumvise ico kwimbira ubuki bwiza mu gihugu kizohera muri komine ya Kinyinya. Novuga iyi nama ibaye hageze twari twinyotewe cyane ngo ko hari byinshi nkuko mwage muravyumva no mu nama muvugiza reka arabishikiriza. Buramatari yatubujije ko yasa n'uwamanje kuduhagarika kugira ngo ntitubandanye ibikorwa ku mugaragaro aya mategeko ataremeza. Arusho novuga mu ntara ya Ruyigi ntikaraboneka kuko nta bikorwa kumbure bigaragara turakorerayo. Ishirahamwe ya APEAV burya ryatanguye kuva kera rero no kuvuga ko burya kujya umwana agenda arakura je nk'ubu wasanga uko nari nkiri muto y'ubunye usanga narahindutse sivyo na APEAV niko byagenze tukora ku bintu bita regroupement hanyuma turakora nk'imyaka 2 kuva muri 2018
hanyuma ivyumviro birakura haragera tuvuga tubu rero ntidushobora kubona dukora turi groupement reka turabe ngene dushinga ishirahamwe tugende kuri nyakubahwa umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu aduhe uruhusha hama dukore twemewe n'amategeko hama duheze ishirahamwe ryacu tugitwe APEAV. Bo intambamye novuga ni nyinshi, burya ikintu cyari cyo cyose uri kuragikora ikintu nk'iki hateza kubaho intambamye. Twebwe iri shirahamwe ni shirahamwe rifasha abapfakazi n'imfuvyi, sivyo canke abantu batishoboye muri rusange. Rero nk'ubuye twifuza gukorera mu gihugu cyose. Rero nk'ubuye intambamye nk'ubunye tuba tukiri nk'uku bato, nk'ubuye turashobora kuvuga ati mbo dukeneye kuja gufasha imfuvyi zo mu Gatumba nk'akarorero, sivyo intambamye turahura nazo déplacement kwiyunguruza, urasanga ari intambamye ari nyinshi. Hanyuma izi ntambamye novuga ziza dufate nk'uburyo, urumva nabwo burashobora kuba intambamye, mugabo kubera ko twebwe mu ishirahamwe dukora dushize umutima hamwe turagerageza tugahangana n'ico kintu cyari cyo cyose cyo tuza kugira ngo ntidushike kuri misiyo yacu.